Isaha 11 z'agatondo tuduze ku mutumba Nyambuye wahoze uri muri komine Sare uburi muri komine yagutse ya Ntahangwa muri meri ya Bujumbura. Uruja n'uruza mu mabarabara y'imisozi hanamiye igisagara ca Bujumbura si rwinshi nkuko vyari bimenyerewe. Tugeze ku kigo citora ca Ekofondagano kuri uwo mutumba wa Nyambuye, abatora bamaze kuzura muri ico kigo kigizwe n'ibirondwe vy'itora. Kumbe niyo mvo gigabanuka ry'uruja n'uruza mu mabarabara manuka mu gisagara ca Bujumbura. Bavuga ko bazindutse kugira abanyarutse gutora boroherwe kuja mu yindi mirimo ya misi yose. Ego twabaye nomero ya mbere tuje gutora, tugende kare dutore abadutwara, duhejeje tugende ku bikorwa byacu muhira. Kwimbiye ko abantu baba benshi bigaca bitugora, niho twaje kare. Naje kwitorera indongozi zizoturongora mu myaka iri imbere. Nashatse gukoresha umwete n'intuze n'ububangutsi kugira ngo ko nibaza yuko abantu bashobora kuba ari benshi cyane gose kugira ngo nanje ncenja mu dukorwa twiterambere mu rugo guteza imbere umuryango. Mu biro vy'itora nimero 4 isaha 12:54 Emmanuel Sinzohagera umukuru w'inama Nkenguzamateka yiherereye mu kazu ka wenyene ariko aratora. Arangije ahamagariye abanyagihugu n'abahagarira imigambwe mbere n'abigenga kuri ico kigo citora kubahirizanya. Abanyamigambwe baje guhagararira kuraba ingene amatora ikaragenda, tubasabe baze bararaba neza, ntihabe gushikuza, ntihaze kuba umuntu agenda kuvuga ivyo atabonye. Babe vy'ukuri abizigirwa, bavuge ibintu ko bazaba babibonye, hama umwe wese nkuko amategeko abigenga, ntibaze gutaba badatanye icegeranye. Abaje guhagarira imigambwe by'ukuri botekana, babone yuko imigambwe ubudasabwa bw'imigambwe bito batandukanye. Atanguriye kwibutsa abatora amategeko yo gutora, akanabereka ko batanguye gutora amasanduku ashigwamwe amajwi agaragara. Thierry Niyuhire arongoye ikigo citora ca Ekofondagano aciye atanguza ibikorwa vyo gutora. Avuga ko abiyandikishije gutorera kuri ico kigo bagera ku 3600.